Kwa people yo twamaze gushika tuvuye gusenga ubu turi ku kibanza aho tugiye kumushingura murabona ko abantu ari benshi cyane twamaze gushika mu muryango kabisa tubibutse kandi ko tukiri imuravya Kiganda abantu ni benshi cyane kabisa bahageze okay ego ivyo bavyita gushisha ivyo bigori bamaze ngaho ya ndiko ngenda mbeka abantu bahari. Yes, welcome. Mbega mama we yakiye Mahor. Oya nibaze nihagira abaduherekeza nawe inyuma foto iraba imbere. Yes, kurondera babafasha Ona haruguru zinga haruguru ama sinzi ko ngama bama abinyuma mubanza mutunye hasi muze pare pare isi aha ni se aha ni heza aha ayo manga abinyuma mutunye abinyuma mutunye cyangwa mukinyi iyo mayi nuti ariho buhoro buhoro muze kimwe you kebuke okay nabara icyo hijya gusa aha ni
muhindukira maze muguma hanyene muhindukire haranyerera hano. Halo? Halo? Abashize imodoka.
turazi ko wamara imbabazi iza zagutumye ugakumva yarazaruka muririra turagusabye kuko twizeye izuka kumwe wayibwira Marita akubwira ko musaza we yapfuye iyo uba wari iruhande yiwe yari kugenda none ko ari we zuka n'ubuzima ko ari wewe uri zuka n'ubuzima turagusabye natwe rero uduhoze aya marira turimwo kandi nk'uko wazuye abapfuye nushikane mu buzima bw'amahoro uyu muvukanyi wacu Liberiyo tugushikirije Mukama twumvire igihe Liberiyo yabatizwa wamushizemo ubweranda bwawe n'ubu Mukama numwuzuzemwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana kandi mwakire wongere mwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe Mukama twumvire Mukama twumvire nawe nyene Mukama urazi nyene gupfa kubabaza ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima numuhe ya ntsinzi yawe natwe wongere wame hafi yaba basigwa uturemeshe tureke kuyihebura tumenye ko umunsi uri izina tuzosangira agahimbare hamwe nawe mu bwami bw'ijuru Mukama twumvire Mukama twumvire dusabe Mana mushobora byose urupfu warutsindishije umusaraba wa Kristu udusubiza ubuzima mu izuka ryiwe turagusabye rero winjize Liberiyo mu buhirwe Kristu avyagiyemwo kuva hatsindiye urupfu akazukana ubuninahazwa ivyo tubisavye twisunze Kristu we musangiye ubuninahazwa n'inganji mu myaka yose Amen. Mana nyene ikigongwe shungurira umuhezagiro wawe muri iki cobo uheze utyorore umutima w'uyu tugira tubike ngaha abone gusangira n'aberanda bawe akanyamuneza k'ijuru tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu Amen. muvukanyi Liberiyo kamwe n'ubusa twaragendanye kandi wagendanye n'abantu atari bake turakuzi ico wakunda n'ico wanka byaraboneka kandi n'ubu tukwemere ko tugumanye nawe tuje kuguherekeza kuko wari umuvukanyi wari umuntu
ukundana, ukunda abandi, kandi warabitwereka mu mvugo no mu ngiro yawe. Ubu rero ntidutandukanye, uzokwamana natwe. Bimwe twahora tuyaga, ka gatabi twahora dusangira, ka gacupa twahora dusangira, nivyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. None rero Mukama Yezu, ni wewe tweza kwa maso muri iki gihe, turazi ko uri uwacu tukaba bawe. Nuze n'ubu dusangira umubabaro, uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendanye ukiri ku isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe c'urupfu ari wewe utanga. Turazi ko ukwizigira iteka riterwa bavuye ngaha ku isi ari wewe uritanga. Nudufashe rero ntitwihebure, ntiducike intege n'uru rupfu rw'uwacu aje iwawe, ahubwo turonse ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangurana ibikorwa byose umutima utikunda. Tubigusavye twihetse kuri Kristo umukama wacu. Amen. Amen. Umukama niwe mwonge Tugire Kristo. Nguko uko ubuzima bw'umuhisi Liberi kamwe n'ubusa bwagenze. Yavutse mu 1964 ku musozi Ruvumu, komine Kiganda, intara ya Muramvya. Yize amashure mato mato kuri Kiganda ya mbere. Kuva mu 1971 gushika mu 1979 ahejeje amashure mato mato yaciye aja kubandaniriza amashure yisumbuye kuri EFI mu Kibimba, aho hari kuva mu 1979 gushika 1987 aho mu Kibimba yaronkeye impamyabushobozi y'ukwigisha bita DCC. Kuva mu 1988 gushika mu 1995 yarakoreye mu ntara yahoze yitwa Ngozi kuri EP Kigufi, aho yaranguye imirimo yo kwigisha. Mu 1995 gushika 1997 yararose mutation aza gukorera kuri EP Rubumba, Ecole Primaire de Rubumba. Inyuma yaho yabandanirije umwuga wo kwigisha kuri Ecole Primaire Kivyeyi, aho naho hari mu 1997 gushika mu 1999. 1999 gushika mu 2005 yari umwigisha murezi kuri Ecole Primaire Matyazo. Mu 2005 gushika mu 2012 yarangura uwo murimo w'ubwigisha murezi kuri Ecole Primaire yo ngahirenga. Kuva mu 2012 gushika yitabe Imana yarangurira imirimo kuri Ecofo Rubumba, akaba asize abana 9 hamwe n'abuzukuru
batatu n'umufasha wiwe. Icyo twari tumuzi ko yari umuntu w'umunyamwete, mbere atigera ashavura, iyo bishitse agatirimbuka ku muntu yasaba imbabazi, yarangwa n'ibikorwa agakunda abantu bose. Tukaba rero tumwipfurije uburuhukiro buhoraho nitwire Kristo. Andagira mu bwatsi butotahaye, akanjana iruhande maze adasuma. Bukaremurukwa Mukama niwe Mama niwe munge muvukanyi Liberiyo kamwe n'ubusa. Imana ikwakire uruhukire mu maboko yayo, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Umufasha naze nawe nyene n'abana bashire kwa mashuri. Notesha amazi y'umusararanje umwanda wose, nyuagira sigare Yeza semerera ati unyotewe nanye, otesha Unyemere nzomuha, ntazokwigera nyoterwa na rimwe. Tesha amazi y'umusaranje ngira umwanda wose, dushinyange ingerera ku mugozi urugo ruhimbaye, ekabane natoranya katabonetse.
hezagira imana yo muhanuzi wanje kandi mwijoro hari icumu kimumbarira niyo ntoranwa yanje kandi bwanje sintirimuka tugire Kristo nagaze Kristo turashobora kumuha icyubahiro aho duhagaze hose tumara umwanya mu gacerere abaronse uburyo bwo kwegera hano bariko barashirako amashurwe mu kibanza c'abari kure murabona ko haga bidakunda yuko twese tuza kwegera ngo dushike ngaha ni habi abari kure batabishoboye murashobora kumwunamiraho muri nuko mwungere wanje cyo ntacyo 인여워서야 위라호무사 가니왜 이제
twese uri mu ijuru yakuriye ibicumuro byacu nk'uko natwe tugiye turira batugiriye nabi ntudutererane bidufasha nabi yamara dukiza cyane amen mwaramutse mariya wuzuye mukaba muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiye mwaramutse mariya wuzuye mukaba muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiye dusabiye twebwe bononye ubu n'umunsi tuzopfa mwaramutse mariya wuzuye mukaba muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiye abandi baragenda mu nyuma ahantu hari hagati abantu usoma hariya usoma ari hariya ubyakira abanyarwanda abandi bakibatera babishyira abandi baragenda baragiye nibaduhe inzira ngaho rero inzira twahejeje gufata abantu bose kugira habonye ubona ko ahantu hanyerera kina ngugenda bahingana babo ngugenda bahingana babo zunguruka mu bantu kinabonye abana biruka bari bazina ubupupe bazaniye bakina bajya abapolisi makundi Kamera
shafabi kubera mbona hameze nabi aho urukundo nk'ushikiriwe hariya turebe kwanza ko ariko biri umusigo wiwe nibyo umuvyeyi wiwe nibyo abana biwe nibyo umukwe nibyo abavukana nibyo nk'uko murigiye kubona ko imana yakwiye ibyayo umushinga ntahiri beri kamwe n'ubusa ahantu baraza kuba inshuti n'abagenzi muri kino kibanza baje kubaherekeza ntabo none muri kano kanya uko porogaramu itunganije murahejeje kumva ubuzima bwiwe n'ibyamuranze ntitwobidondagurira byose ngaha ni birebire ni byinshi ariko muri aka kanya turashaka ngo umwana wiwe ashike hano kugira ngo ashikirize ijambo hanyuma duheze tubandanye n'ibindi biza gukurikira mugabo tubanze tumuha akanya abaganirire ibijanye n'umuvyeyi wiwe. Manishimwe cyane. Amen. Imbere ya byose mbanze gushimira Imana niba yaratuje umubyeyi wacu ibyinshi byo kumuvuga ko ariko turavuga bitewe dukomeje gushimira Imana rero mu duteje Imana yahabwa icyubahiro. Papa wacu usibye ko ari papa wacu ndabanza kumushimira cyane nawe kuko imbere y'uko turera yarereye igihugu papa yigishije abana benshi ndabizi neza hano harimo barahari nanjye ubwanjye uretse ko ari papa yaranyigishije ni mwarimu wanjye. Papa wanjye ndabyibuka abanyeshuri baramukunda cyane yamamaye ku izina ryo kuba umwarimu. Yakunda yigishije kenshi mu mwaka wa 6. Navyibuka ishuri yiga ko bamwimuye cyangwa bamuhaye invitation abanyeshuri bakwa kudugira rimwe bose bavuga ati bagende kwa papa. Turamushimiye cyane rero papa yuko yarereye igihugu abana benshi cyane baratoye ku nkuru kubwiwe warakoze benshi b'abana warera barakuze turagushimiye cyane. Benshi babaye abaminisitiri arababaye abantu bakomeye cyane ubumenyi wabahaye ntibwabaye imfagusa. Papa turagushimiye cyane. Amakuru twebwe abana ise byinshi papa jewe namuvuga ko yari umuntu akunda guhora aryohewe. Papa yashavuraga kandi ku bantu batubuzi na twebwe abana biwe abenshi tuba dufite umunezero kenshi nyine dushavura gake niyo twogira ibibazo bimenya twebwe nyine biragoye ko wamenya ibibazo byacu tutabikubwiye. Ikindi nigiye kuri papa
nuko papa wanje yabana neza n'abantu. Papa wanje yabana neza n'abantu cyane, kubera ko umuntu ahora anezerewe abantu baramukunda. Burya umuntu akunda guhora ashavuye agira abagenzi bake. Ikintu cyo kubana neza n'abantu papa narakikwigiye ko kandi naragitwaye. Ndamya neza nanje yuko iryo rage naritwaye. Papa ni kutari hano, ariko abantu benshi cyane bamerekeje kuza kuguherekeza. Niko utari kurabibona. Abantu benshi bamerekeje, abantu benshi cyane cyane papa baduherekeje kuza kuguherekeza ijyanyu. Barakoze kudutoza umurage mwiza tuzawukurikiza, kandi jewe waramfashije. Narose inshuti nyinshi cyane simbere umuryango, kandi ndabyibuka rya jambo wambwira. Ambwiye amajambo menshi, ariko warambwiye ngo nzokurikirana abana bawe. Papa nzobikora nk'uko nabikora. Ntibyoroshye, ariko Imana namenye nzokomeza ibifasha. Papa ndabizi ko amezi agiye, igihe duheruka kuganira wambwiye amajambo menshi abana bumva. Mfata nk'intwarikazi y'umukobwa wawe, kandi nzokomeza mbe intwarikazi. Nta mwana wawe azoja mwibarabara kiretse abihisemo wenyine. Papa nukuri nzobarera nta n'umwe azokwicwa n'inzara. Nukuri papa nagende no kwitura uretse gukunda abana bawe. Ikindi nacyo ngomba kubwira papa nuko inshuti yari afise ya mbere mu buzima bwiwe yari mama wanje. Papa wanje aza gufatwa agwara, wanje yarataje avuye mu bikorwa rusange, aratabwira mama ngo ndagwaye kandi nzanira umuti. Aragenda kuwuzana, baramuherekeza kwa muganga ari mu ijoro. Papa mama wanje yarakugumye ko kugeza umwuka wanyu. Niyo nshuti ufise, kandi inshuti yawe nayo nzoyibungabunga. Uhumure kandi utekane, uzozima izina ryawe ntirizokwibagirana. Nukuri warahezagiwe kuko waratuvyaye. Niwiruhukira amahoro, turagukunda. Kandi nabo abanyeshuri benshi wigishije, ndabizi neza yuko nabo wari kuri wigisha, ndabizi neza yuko bababaye, ariko ibyo wakoze turabigushimiye. Icyo nabwira mwese mukoraniye hano, ndabashimiye cyane ko mwaje kudufata mu mugongo. Imana wo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Kandi muhumure, nubwo dufite agahinda kenshi ko umubyeyi wacu aduvuyemo. Buri mwana wese aba afite indoto zo kuvuga ngo ningera kuri ibi n'ibi ababyeyi banje nzobakorera ibi n'ibi n'ibi. Ndabyibuka mu kintu cya mbere cyabaje papa wanje nuko nahejeje segonderi. Naramubwiye yuko muzanira diplome, kandi diplome irusha agaciro k'abandi bana izo bafise. Icyo kintu nanumva naramusezeraniye, ariko papa no kuri je nzokwiga kandi diplome nzoyiga. Nabanje kwiga ishuri ry'ubuzima, kandi ndamya neza ko natsinzwe. Imana yanje yabanye nanjye. Ni nayo mpamvu mu gutsinda kwanje havuyemo imbuto zo kurera urubyaro rwawe. Papa tuzokumbura za sitori zawe. Aheza ni mu ijuru, mu isi turi ingenzi. Papa wanjye azagufasheho nabirose.
ijoro nyine hapfa n'iryo joro nyine narose papa wanje yapfuye nta nazi kanagwaye urumva ko twari dufitanye connection kuko je uko nsenze niko nasengera ababyeyi banje n'abavukanye banje rero kubona umunsi ariko ararigana urupfu nanjye ni umunsi niko ndabona ko ariko arapfa nabizi umuntu yaje kumbikira ko papa wanje yapfuye nije natangiye kumubwira ko narenda arota papa wanje yapfuye papa hari impamvu y'ibyo byose bantu b'Imana iyi si y'iwacu mushatse mwo kubaha Imana abatarizera bizere abizeye mukomeze ndabizi neza ko hari ibintu byinshi cyane biza kuduca intege cyane cyane imibabaro n'ibindi ubupfubyi n'ibindi bibazo byinshi kubura ibyo kurya kubura ibyo kwambara bigatuma wumva wava ku Mana ariko nagenda kubwiza ukuri aha turi hari abandi papa wanje aragiye nanjye dushobora kugenda cyangwa nawe ariko ikibazo n'ugenda uzobwiye hehe papa wanje sinzi ashobora kuba yarangije nabi cyangwa neza nabyonze kuko iherezo ry'umuntu rimenywa n'Imana wewe ukiri ku isi ugihumeka umwuka w'abazima wisuzume neza usuzume iminsi yawe kubaho usuzume ukuri kurabaho kugira ngo uzorangize neza ijambo ry'Imana riravuga ngo vyotumarira iki kunguka ibyo mu isi byose ariko tugahomba ubugingo budashira cyo dukwiye guharanira ni ukuzoja mu bwami bw'Imana iyi mibiri twambaye n'amahawuzingi n'ibyondo niyo mpamvu bavuga ngo umubiri wavuye mu gitaka kandi uzosubira mu ivu nyine iyi mibiri ni ivu wowe uri kurishimira umubiri wowe uri kurishimira ibi na biriya umenye ko atana kimwe uzojana papa wanje niba ari ubutunzi yari afize nta na kimwe bamuhambaye nta na kimwe agiye uko yaje rero je nawe dusigaye twisuzume niba ari ibyo uriko urakora ubireke ugarukire Imana kuko Kristo yagiye kudutegura aho tuzoba ibihe byose kandi ntituzokongera kubabara ntituzokongera kurira aya marira nayo kubera ko tukiri mu isi tugomba kurira nta muntu umwe azongera akabayo neza muri iyi si oya mu isi no kurira no gutwenya aheza ni mu ijuru niho bataboroga niho badasonza niho badakena muze duharanire kuzogerayo amahoro Imana wo mu ijuru ibahe umugisha kandi papa tumwifurije kuruhuka amahoro murakoze turahejeje kumva ijambo ry'umwana wiwe muri iryo jambo murumvise ko ari ijambo ririmo amajambo akomeye ijambo ryo guherekeza umuvyeyi wiwe natwe turi hano twaje kumuherekeza ariko ibyamuranze ni byinshi ntavyo twovugira ngaha tworara ngaha reka rero duce dusimbiza mugabo tugume twiyumvira ijambo umwana wiwe adushikirije atumwe wese ategure ubugingo bwiwe mu nkuka y'imisa yo kumuherekeza abari bahari mwavyumvise mu gihe cy'iperefasi aho umusaseridoti yavuze ati ukwimuka umuntu ava muri ubu buzima bwaha ku isi ubuzima ntibuba buheze buba butanguye abagiye mu bundi buzima none rero umushinga ntaheribere agiye mu bundi buzima nico gituma atanu umwe bikekereza kuko twese tuzohaca reka rero umwe wese amugumize mu gisabisho aguma musengera hanyuma tubandanye umugirwa wo kumushingura muri kano kanya twagira ngo dutangure kwakira abashira ingori z'amashugwe duhereye ku mupfasoni wiwe nashike hano kugira ngo ashireko urugori rw'amashugwe